kuva ku munsi weje ku mbuga ngurukana cyane hano mu Burundi ndetse n'ibinyamakuru bikomakomeye hano kwisi biguma rero vyandika bigaruka kwa bino bihugu kuva ku munsi wejo president wa za Amerika Donald Trump yasohora urutondere rw'ibihugu 19 avyo bihugu rero abene gihugu bo muri ivyo bihugu rero batemerewe kwinjira guhonyoza amaguru ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero muri ivyo harimo 12 bavuga ati ni bose, ariko hari ibindi bihugu indwi bavuga ati mwebwe tubiravye hari abantu bamwe na bamwe bemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko atari bose. Igihugu cy'u Burundi rero kiri muri ivyo bihugu, mbega ni kubera iki rero kugira ngo tuvyinjiremo cyane? Reka ubwa mbere twibutse ko Donald Trump ni rya kabiri aje gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko muri 2017 yaratsinze amatora aratwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri muvuga mu kingo c'imyaka 4, ariko kandi impamvu ino ngingo yafashe itatangaje benshi nuko nigihe kandi atsinda muri 2017 ingingo nkiyo kandi yarayisohoye aravuga ati hari ibihugu bitemerewe abene gihugu muri ivyo bihugu batemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero urutonde ibihugu vyavyiganjemo cyane vyari ibihugu by'aba Islam ndetse abatari bakerero baje baravyamagana aravuga ati gute higanjemo cyane ibihugu by'aba Islam. Ati Donald Trump rero hari ukuntu ariko arakumira cyane aba Islam, ariko nyuma yaho nintuzeye sentare nkuru Zunze Ubumwe za Amerika yarize kujyo tegeko muri 2010 nyuma y'umwaka umwe baravuga ati burya rero dushigikiye umwanzuro wa Donald Trump uko ivyo bihugu rero bitemerewe abene go muri ivyo bihugu batemerewe kwinjira ku butaka bwande bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None n'ubu kandi kuva mu kwandurizo rya 20 agarutse muri White House muri Mezo Branch mu biro vy'umukuru w'igihugu Zunze Ubumwe za Amerika ari amategeko menshi yagiye arasinya. Ubu kandi rero yasinye kandi ari no tegeko avuga ati bino nivyo bihugu rero abene gihugu bo muri bihugu batemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubareke kuri no rutonde rwa bino bihugu hamace tuzakatumenye mbega niye mpamvu yatumye Donald Trump afata ino ngingo yo kubuza abene gihugu n'ibigure kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari igihugu ca Afghanistan, hari igihugu ca Myanmar, hari igihugu ca Chad, hari igihugu kibanye ca Congo, hari Guinea Equatoriale, hari igihugu ca Eritrea, hari Haiti, hari Iran, hari Libya, hari igihugu ca Somalia, hari igihugu ca Sudan ndetse n'igihugu ca Yemen. No kuvuga ngo bino bihugu abene gihugu bo muri ivyo bihugu nta muntu numwe yemerewe kwinjira ku butaka bwande bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuvuga ko amaviza yo mwa bino bihugu abantu barondera amaviza muri bino bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta muntu numwe yemerewe kwinjira ku butaka bwande bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero hano no tunogarukira ngaho hari ibindi bihugu nko kari 19. Hari igihugu cy'u Burundi aricyo ciwacu, hari igihugu ca Cuba, hari igihugu ca Laos, hari igihugu ca Sierra Leone, hari Togo, hari igihugu ca Turkmenistan, hari igihugu ca Venezuela. Ibi rero navyo nyene biri mu bwo rutonde bw'ivyo bihugu, ariko byo bavuze ati ibi turaza kuraba ari buri hari abantu bo muri ivyo bihugu bo bemerewe kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atariko si bose. Aho nk'akaruru twoshaka kuvuga nk'abantu baba diplomate, abakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu, abantu kana kusanga bajejwe amahanga mu gihugu, abo bobo ajya ama passport yabo surtout abantu bavuga ngo ama passport diplomatique, abani buri barashara kuraba ati uyu nigi kishwa kimuzanye bakabiraba. Ariko si umuntu ari wese nk'abaja kwiga ngo agiye mu manza kuramukanya amafamiye, bavuga ngo hari manza z'ubukwe ziki babuza abantu bagize nte ivyo nivyo banse nuvuga ngo ni babantu babagiye mu manza zakazi naho nyene kuri Leta naho nyene sabari bo bose sabari bo bose aho nkatwe nk'inyamakuru dushaka kuja gufata amakuru sivyo none tukemererwa. Ariko mbwa suwari we wese bino bihugu rero harimo Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Venezuela. Aba bobo y'umuntu asavye visa bararaba ikiba kimujanye. No kuvuga ngo rero abo bino bihugu bimaze kwankirwa nuko Donald Trump hari ahantu rero yakwidinga avuga ngo impamvu yasinye iryo tegeko hari impamvu kanaka zabitumye asinya rino tegeko avuga ati no bihugu ntivyemerewe. Cyambere hari impamvu ya mbere yavuze yuko urutonde ruri kw'ivyo bihugu no ibihugu biri mu rutonde ngo nuko atabushobozi bifise bwo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiperereza kubene gihugu babo ngo bamenye rero abasoka igihugu. No ngo bino bihugu yavuze ko atabushobozi mwiperereza bafise
ko bashobora gukorana tumwe na Leta z'Ubumwe za Amerika twari bigusanga bikorana navuga ngo iperereza ry'ibihukana ko gasanga barakorana mu kuraba inkozi z'ikibi ziri mu byo bihugu umuntu abavuye mu gihukana kahungiye mu kindi kanaka navuga ngo habari iperereza hari ukuntu babakorana amareta ku mareta cyangwa ugasanga hari umugizi wa nabi wo muri ico gihugu aravuye mu gihugu aragiye muri gihugu muri Leta z'Ubumwe za Amerika ukabisanga rero iperereza ryo muri ico gihugu nta bushobozi bwose bwo gukurikirana ba bantu ati rero iyi niyo mpamvu ya mbere yanse ikindi kandi yabikuye ko aho ngango muravyibuka ejo bundi geneso rya mbere kuno kwezi hari igitero cyabaye muri Leta ya Colorado hariya muri Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse ico gitero abantu 12 barakomeretse bamaze gukomereka rero nuko umugizi wa nabi amaze gufatwa yari umugizi wa nabi yinjiye mu Z'Ubumwe za Amerika yarafise n'umuryango ndetse basanze afise ubwene bw'igihugu bwa Misiri Egypt yari umunya Egypt hariya umunya Misiri hama rero iki rero kiri mu bintu Donald Trump yitwaje aravuga ati mwabonye babimukira babanyamahanga ati ngivyo byo baje gukora ana mpamvu yavuze ati rero kuko n'inyuma y'icyo gitero yarasohoye tangazo aravuga ati ndetse hari discours yavuze ati burya ababimukira bazotubera intambamye ku mutekano wande wa Leta z'Ubumwe za Amerika ati ngira no mware muyibonye muri Leta ya Colorado umunyamahanga mwimukira ivyo yaje arakora ariko rero ikindi ngo nuko n'abantu benshi baje bavuga ibyo bihugu abenshi bacha batoroka bagashaka kuguma hehe muri Leta z'Ubumwe za Amerika usanga bagiye kubayo nayo mpamvu hariya yabigarutse ko aravuga ati ikintu tubona ico ibyo bihugu bwabyo ntibishobora gukontrola abene gihugu bahavyo nta bushobozi bafise gute umuntu ava mu kanaka agiye mu kindi aratorotse agumyeyo igihugu gasanga nta nakimwe kivuze ko nta kubagarukana nipereze n'abantu cyabahaye amaviza ntibarabe kuko n'uwo muntu koko aba umuntu agena ngagaruke ngosanga rero abenshi baratoroka bava muri ivyo bihugu ariko rero ikintu cyatangaje benshi nuko ku rutonde navuga ngo ivyo bihugu biri ku rutonde hari igihugu ca Misiri ca Egypt nta kiriko igihugu ca Egypt nikigaragaramo kandi wakoze igitero ari umunya Egypt benshi nibaza ko acabigaruka nakaraba ujya ukaraba utwara Misiri na Donald Trump nabantu mumvana cyane mugabo n'ikintu benshi bagarutse ko baravuga ati harimo nakantu ko kubonera ati nakantu ko kubona ati gute none umuntu yakoze igitero ari no mu batumye ufata inyungu ati mbwa ico gihugu kitari ku rutonde mugabo benshi bagatsa baravuga ati bijye biraje Misiri ni igihugu kiriseriye ati kwiperereza nubwo ati ubu ni babandi baba bacitse mugabo nakantu nako bamucijemo n'ijisho aravuga ati burya nawe wabikoze ukuntu ariko kandi ikintu twovuga hari abatari bakere bagiye baramwishura naravye president wa Venezuela abanyavenezuela bamwishe baravuga ati buryo ngingo no bundi twe nibisanzwe ati bundi muri Leta z'Ubumwe za Amerika na ahantu ho mu muriro ati nimba ari umuntu ashaka kujya ahantu habi hambere nuko za muri Leta zini ubwo numva ko kubikoma cyane bavuga ati bundi bwo ni nibisanzwe atahubwo abanyamerika mbayeho nabi hiyo mwoje tukabaha ubuvingiro hano muri Leta ya Venezuela ati Amerika na ahantu hasanzwe cyane ariko kandi unamye mbona hari president batari bake bavuze ati twe ntacu tubivuga ko nka president wa Somalia abatari bake baje baravuga ati ntacu tubivuga ko iyo ngingo nta kibazo ko mwarinze mu bikoruko nta kibazo na kimwe ariko ahatari bake rero ko baravuga rumwe navuga ngo nino ngingo ugiye ukaraba abo mugambwe utavuga rumwe ndavuga abademokrati bavuze ati decision siyo ubwo nabo rebo bana nabo bararindiriye nko twabivuze muri 17 hari sentare haragirigira avuga ati kino kintu nico nuko kandi rero nubu barindiriye ariko mugabo nuko ikintu no kwibutsa abantu nimba uri kuratwumviriza uri umurundi canke uri umwe muri mwabino bihugu twavuze ushaka ufite umugenzi mu cyo gihugu ngasanga arafite visa nuko unyene atumva yukatishike akirwa kagenda iyo ngingo atangura kuri amaze gushika muri Z'Ubumwe kuko ino ngingo izotangura gukora igerekerezo rya 9 kuno kwezi kwa gatandatu bwo munsi igerekerezo rya gatandatu nuko ngo tuskaje imisi 3 gusa uwo muntu yoba ariruka visa yiwe nimba arayifise yaramaze kwironka ahite yiruka umva anyarukire kugura itike y'indege agende kugira ngo rino tegeko rije mu ngiro yamaze gushika ku butaka bwande bwa Leta zunze ubumwe za Amerika ariko kandi nuko mu byatumye afata ino ngingo nuko avuze kandi ko ivyo bihugu rero apari ko bidashobora gukontrola ngo abasohoka ico gihugu bamenya abasohoka ico gihugu n'abagiye n'ingene ko barabaho nuko kandi yaje aravuga yuko n'ivyo bihugu kandi mwiperereza atari bihanga cyane kugira ngo bashobore gukorana nande na Leta zunze ubumwe za Amerika. So izo nizo mpamvu zatumye Donald Trump afata ino ngingo aravuga ati burya
tubiravye hari ukuntu rero leta zunze ubumwe za Amerika n'ivyo bihugu tubona hari ukuntu tukorana mbwa mwumvise ko Burundi bwobwo hari abantu bamwe na bamwe bashobora kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko mbwa mwumvise n'urutonde kandi rw'ibihugu bavuga ata nta muntu n'umwe yemerewe kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika rero mu mukanya reka tugaruke mu bindi biganiro cyane tubasabe ni subscribe kandi ibiganiro bisangiza abanje Fasida Silva iyi ni Marengo Media mu kanya reka tugaruke ku ntambara ikiravugwa cyane hagati y'umugwiza tunga wa mbere kwisi Elon Musk ndetse na President wa Zunze ubumwe za Amerika aharugwa nk'umuntu wa mbere akomeye kwisi. Muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza, twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records, ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.